tumaze iminsi tugaruka ku ntambara zaranze akarere na cyane cyane tugaruka ku ntambara ya Kagera yahujije igihugu cya Tanzania hamwe n'igihugu cy'u Uganda. Uyu munsi turahagarara cyane cyane kuri operation igihugu cya Tanzania cyakoze yatumye bashobora kwigarurira intara ya Kagera. Ese yateguwe gute? Ese yagiye mu ngiro gute? Ni muri kino kiganiro byose ni ikaze rero. Tugusaba kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitandukanye uze urabironkera ku gihe ikaze. Ni jewe François turi kumwe. Mwibuka mu kiganiro twagarutse ku ijambo ntibagirwa ryavuzwe na mwarimu Julius Nyerere Kambarage, aho yavuze ahamagara ingabo za Tanzania guhaguruka mu kwivuna umwansi ndetse yuko ubushobozi babufise bwo kushobora kubikora. Hari kugenekerezo rya mbere Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani. Mwibuke ko twe twabamenyesheje ko kugenekerezo rya 30 Gitugutu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani Nyerere yakoresheje inama idasanzwe ingabo nkuru z'igihugu ndetse bemeza neza na neza yuko bategerezwa gukura ingabo zose z'Ubuganda ku butaka bw'igihugu cya Tanzania na cyane cyane mu ntara ya Kagera. Icyo twagarutse ko mu kiganiro cya mbere kiri hano kuri YouTube channel yacu. Izino ngabo rero muri no nama bemeje yuko imwe muri brigade yakorera mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Songea aho yahawe inshingano zo kurasa ku mwasi. Iyi brigade yari isanzwe irongowe na Brigadier General James Ruhanga, akaba yarafise ingabo ziharugwa mu bihumbi 4 n'ibihumbi 5. Nkuko ikinyamakuru Citizen kivyandika, izi ngabo zari muri iki gice cyo mu manuko zari ziteguriye kuja muri Namibia gufasha ingabo zagwana na leta, akaba zari ingabo za SWAPO. Kuwa kabiri Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani izi ngabo zatanguye urugendo zigana mu buraruko bw'iki gihugu kuva Isongea ahari icicaro cazo. Bakoze ibirometero 1600 by'urugendo kuko imvura yari isanzwe iriko iragwa. Runo rugendo rukaba rwa rugendo rugoye cyane ndetse rukaba rwa rugendo ruremereye. Bakaba rero batanguye bagenda baririmba kugira ngo bashobore kuronka morale yo kubafasha kugenda. Bakigerayo bakaba batanguye kuyimba amahandake yo kunyegezamo canke za tunnel, kuko bakika ko ibitero vy'indege byari gushobora kugwa buri kanya, ariko amahandake akaba yari kubafasha kwinyegezayo. Umushikiranganje wa mbere Edward Moringa Silkoni yasavye baburamatari bose gukurikirana ndetse no gurekrita abasirikare ko baje ku rugamba. Imiduga isanzwe ndetse n'idasanzwe n'amabisi yagiye akoreshwa mu kugira ngo abasirikare batandukanye b'imbere mu gihugu muri Tanzania bashobore kwiyegeranya ndetse bashobore kugenda kugwanya umwasi. Igitabo cha Digital Development cha Stephen na Donny Lena ku rupapuro rw'117 banditse ko abasirikare ba Uganda batinya cyane ingabo za Tanzania, ariyo mpamvu babanje gusambura neza na neza ikiraro cari ku ruzi rwa Kagera. Lieutenant Colonel Marajani wa Uganda niwe yatanze iri tegeko hakoreshejwe indege za MiG-21 kuwa kabiri na wa mbere Munyonyo. Gusa bananirwa vyuzuye kubomora iki kiraro. Igisirikare ca Tanzania kukuba bahora batera ibisasu mu buraruko bw'uruzi Kagera byatumye indege zireka gukoreshwa ngo basambure kino kiraro. Ingabo za Uganda zimaze kubimenya yuko ingabo za Tanzania ziri hafi ya runo ruzi, zikaba rero zarimuye ibirindiro vyazo bizishira ku birometero 225 hafi y'umusozi wa Rwenzori. Noneho batangura kurungika abantu gutega amabombe kugira bashobore gusambura kino kiraro. Kuwa gatatu Munyonyo bakaba rero barashitse kuri operation yo gusambura kino kiraro.
umwe mu bakoreshejwe kugira ngo basambure kino kiraro akaba yitwa Sajini Kifurungunyu nk'uko ikinyamakuru ca Daily Monitor cavyanditse kugena kibazo ya 2023 ndamukiza umwaka wa 2016. Ubushakashatsi bwakozwe n'iki kinyamakuru bwamenye ko abakoze aka kazi ko gutega iki kiraro ndetse no kugisambura batari umwe wenyene, ahubwo bashobora kuba bari bane. Muri bo hakaba harimo umutaliyano umwe hamwe n'abaganda bashika batatu, bose hamwe rero ukaba wumva yuko bari bane. Inyuma yo gusambura kino kiraro rero bakaba barashoboye kwiruhutsa kubera yuko bari bakoze igikorwa kidasanzwe ndetse cy'ubutwari. Nk'uko umwe mu bapilote bakoze aka kazi ko guturiza kino kiraro avyemeza, indege ya Uganda yari irongowe na John Mulunga yamenyekanye nka Kasim Semugabi, yari umuhanga cyane mu gutwara indege za MiG-21. niwe yari yarakoreshejwe imbere na mbere kugira ngo ashobore gusambura kino kiraro imbere yuko barungika abandi bo hasi kuza gutega amabombe hano muri kino kiraro ndetse bashobora kugisambura. Semugabi rero akaba yatwara ino ndege ya MiG-21, akaba yari yahawe n'akazina kadasanzwe kamuharibifu wa Tanzania cyangwa se umwononyi wo muri Tanzania. Uwo munsi nyene ikiraro cabomogwa ku ruhande rwa Tanzania habaye ikintu ntibagirwa, kuko indege zitatu za Tanzania zasambuwe n'abanyatanzania nyene ubwabo, abapilote batatu n'indege zose ivyazo bihereraho. Muti none ivyagenze gute? Nyuma yuko indege zitatu zari zivuye mu kibuga ca Ngerengere muri Morogoro zerekeza i Mwanza, zategerezwa guca hejuru y'ikiyaga ca Victoria, abasirikare muri aka gace ntibari babwiwe ivyo makuru yuko hari indege zigiye ziva i Musoma canke zivuye Ngerengere i Morogoro ziza guhangana n'igisirikare ca Uganda. Gusa rero ubwo zagera i Musoma, abasirikare baketse yuko zino ndege ari indege z'Ubuganda, barungika ibimisire ndetse n'amarokete bashobora kuzimanura zisekugwa buyoka. Ibi vyabaje cyane Nyerere, ni navyo yagarutseho mu ijambo ryiwe nk'uko twabigarutseho mu kiganiro cacu ca kabiri, ati mu ntambara impanuka ntizibura. Ko abasirikare bari babwiwe ko indege babona yose bategerezwa kuyirasa, bari gukora none iki? Bamenye gute ko ari iz'umwasi? Niyo mpamvu zino ndege rero zashoboye kumanurwa. Tubibutse ko nyuma y'iryo jambo yuriye indege agenda i Beira muri Mozambique, aho yashobora guhura na Perezida Samora Machel yatwara igihugu ca Mozambique ico gihe, amubwira ivyo ariko biba, nuko ingabo zari mu manuko zari zigiye kurungikwa muri Kagera, zikava muri misiyo zari zahawe zo kuja muri Namibia. Nyuma y'ibiganiro rero na Nyerere, Samora Machel yamwijeje yuko igisirikare ciwe kizorungikwa naco gufasha ingabo za Tanzania ku rugamba. Mu minsi mike ingabo za Mozambique zararungitswe muri Tanzania. Mwibuke yuko Mozambique yari isanzwe ifise ingabo zifise ubunararibonye mu kurwana, na cyane cyane ko yari isanzwe ihora mu ntambara. Abasirikare bashika 800 nibo barungitswe muri iki gihugu bafatikanije n'abasirikare ba Tanzania nk'uko ikinyamakuru Noticias cavyanditse. Mu ikosa igisirikare ca Uganda gishobora kuba carakoze harimwo ikosa ryo kubomora ikiraro ca Kagera. Ibi vyafashije cyane igisirikare ca Tanzania kwisuganya ndetse no gutegura urugamba hafi yaho bafashe. Gusa ibi vyatumye ingabo za Tanzania ziyegeranya zitegura urugamba atacamira. Noneho igenekerezo rya 15 Munyonyo 1978 Lieutenant Colonel Benjamin Noha Musia baciye ari kumwe n'abandi basirikare baciye mu mato mato ku ruhande rwagenzurwa na Uganda, bakaba barashoboye kwinjira neza na neza Ikagera mu gice cyagenzurwa n'ingabo za Uganda. Aba
aba basirikare bake bashoboye kwinjira bashoboye kubona yuko abanyagihugu bashika igihumbi bari bamaze kuhasiga agatwe mu gice cagenzurwa na Uganda, ni ukuvuga igice ca Tanzania ca Kagera. Benjamin Musuya yararongoye batayo ya 19 n'ingabo za Tanzania, yari muri brigade y'amajana 28 yagenzurwa na brigade ya General Mwita Marwa, aho yari afise ihangiro yo gufata Uganda. Ibi navyo akaba yarashoboye kubigezaho kubigeraho kw'igenekerezo rya 10 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 978. Igenekerezo rya 19 Munyonyo, izindi ngabo za Tanzania zinjiye mu gice Uganda yagenzura. Banashobora kubona amabi igisirikare cakora. Imibiri y'abanyagihugu yari yaramaze kononekara, abandi ibihimba vyabo vyaratemaguwe. Iki kikaba cari kimwe mu vyerekana yuko igisirikare ca Uganda cagiye gikora amahano adasanzwe muri ntara ya Kagera, aho cari gisanzwe kigenzura. Kuva igisirikare ca Uganda cinjira, abashika amajana 485 barafashwe barafungwa mu gasho ka Mutukura, naho bashika abanyagihugu bashika 4,000 n'ibihumbi 50 nabo bakaba barataye izabo barahunga. Umunyamakuru John Dartmouth wa The New York Times kwigenekerezo rya 23 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 yanditse ko ibintu nka vyose bizima vyari vyibwe kiretse imbwa imwe yonyene yari isigaye, nawe nyene kaba yari yaronze cane bimwe bitavugwa. Uyu munyamakuru yemeje ko amaduka yose yari yashoboye gusahugwa, yemeza ko imwe mu iduka hari hasigayemo ifoto y'ubugeni. Inka zishika 12,000 zari mu ifamu canke se muri ranch ya Narco zari zaribwe, akaba ari hasigaye gusa inka zishika 100. Abasirikare ba Tanzania rero batanguye gukora buri kimwe cyose, bakora ubudoriya batata. Noneho kwigenekerezo rya 24 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 barongowe nta brigade ya General bashika batatu, harimo James Ruhanga, Mwita Chacha Marwa na Silas Mayunga. Batanguye urugamba batira ibisasu muri Kagera, ahari ingabo za Uganda, ari nako bubaka ikiraro ca Kagera kugira ibigwanisho n'ibifaro vy'intambara bizoshobore kuhaca. Nyuma y'imisi 4 bagwana inkundura, Kagera yari yamaze kwisubizwa na Tanzania. Naho kugenekerezo ya 21 Munyonyo, igisirikare ca Tanzania cinjiye muri Uganda barongowe na Lieutenant Colonel Boma, bafata Mutukura. Ingabo nyinshi za Uganda zireyamanika, noneho ibigwanisho bimwe bitangura gufatwa byari bisanzwe bifiswe n'ingabo za Uganda. Abasirikare ba Tanzania batanguye kwihorera, bica abanyagihugu n'abasivile bari basanzwe bari mu gice ca Uganda, ariko Nyerere akaba yaravyiyamirije, asaba yuko igisirikare nyabuna ca Tanzania coshisha make, hanyuma kigakora kikica abasirikare basanzwe bariko baragwana nabo bonyene gusa. Abasirikare ba Tanzania batanguye gukora ibikorwa bidasanzwe. Ku rundi ruhande, ku munsi wakurikiye, igisirikare ca Uganda cafashe imiji ya Kyotera, Kakuto na Karisizo bakoresheje abasirikare 1000. Mu minsi yakurikiye, igisirikare ca Tanzania cafashe imiji ya Kyotera, Kakuko na Karisizo bakoresheje abasirikare 1000. Amezi 2 yakurikiye, igisirikare ca Tanzania cashize inguvu mu gukaza igisirikare imbere mu gihugu. Basaba buri ntara yose ko hakenewe nyabona kwiyandikisha abasirikare 2,000. Intara ya Mara ho habonekejwe hashoboye kwiyandikisha abasirikare benshi cyane, nyuma abasirikare 4,000 nibo bemerewe. Igisirikare ca Tanzania cageze ku basirikare 75,000. Hemezwa ko abasirikare 45,000 ari bazorungikwa muri operation muri Uganda, abandi bagasigara imbere mu gihugu. Ku rundi ruhande, abasirikare ba Uganda
bari barashatse kwisubiza igihugu batanguye kwisuganya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo irindwi na kabiri. Mu minsi mike Tito Okello yashoboye kwegeranya abasirikare 800 bagizwe n'ugwaruka, nuko batangura kwiga amasomo ya gisirikare gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo irindwi n'umunani. Abandi bafatikanije bashoboye kwiyongera, ndetse icyari gisigaye yari operation simusiga yo gukura Idi Amin Dada. Abasirikare ba Obote na Okello baje kwisuganya bafatikanya n'igisirikare cya Tanzania